nongeye kubasuhuza muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abategetsi b'u Burundi baravuga ko abantu 38 baguye mu nkongi y'umuriro yadutse muri gereza ya Gitega. Biragaragara yuko byavuye kwitwatu twita installation anarchike bagenda bakwega amajana kafingiwe wunda cyane hirya no hino barashaje izo telefone cyangwa dutara hirya no hino ama n'inzu manisa hari kizavuba cyane amayo cyo kigeza cyaduka arasha cyane rwose hatakombe. Prosper Bazombanza, vice president w'u Burundi. Mu Rwanda bamwe mu baturage bo mu mirenge ya Gashora na Rweru mu karere ka Bugesera barasaba gufungurirwa amavuriro yibanze. Cyifuzo rero dufite nuko badukingurira tukayatwihuriza hafi, ikindi nanone bakareba uburyo mitiwere bajya badutumye tugaragara. Umwe mu baturage bavuganye n'ijwi ry'Amerika kuva kuri wa kane tariki ya 9 kugeza ku tariki ya 10, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azakira inama mpuzamahanga kuri demokarasi yayitumiyemo abategetsi bo hirya no hino ku isi. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ni mu kanya, mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho? Tagize mwiriwe Veniste, ndamutse namwe muteze amatwi muri aka kanya. Turahera ha muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yarafatiye ibihano bishasha bamwe mu bategetsi ba Irani barenga 10 hamwe n'amashirahamwe bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu. Ibi bihano bitumbereye abahoteye abari mu myiyerekano, abahoteye abatavuga rumwe na leta, hamwe n'amabohero arimwo abanyororo baborezwa igufa. Haruhande ya Irani, ubushikiranganji bw'ikigega bwarashize kandi abategetsi ba Syria batari bake ku rugo rutonde rwirabura, nabo bagirizwa guhohotera abanyepolitike hamwe no gukoresha ubumara bwa gaze mu bitero bagaba ku banyagihugu. Uwundi yahanwe ni umukuru w'iperereza ry'igisirikare ca Uganda. Iperereza rongoye riregwa kuba byarakubaguye bikomeye abantu byafashe libahura ubwenegihugu bwabo hamwe n'imyemerere yabo ya politike. Ibi bihano bifashwe imbere y'inama kuri demokarasi igiye kubera ha muri Amerika muri iyi ndwi. Muri Amerika kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya bicuditse batewe impungenge bikomeye ku bwinshi bw'abasirikare b'Uburusiya bari ku rubibe na Ukraine. Hari mu nama abo bategetsi bagiranye ejo bakoresheje ubuhinga bwa video. Presidence ya Amerika White House yavuze kandi ko batazohengeshanya gufata ibihano ruhasha mu by'ubutunzi mu gihe Uburusiya bwotera Ukraine. Presidence ya Amerika yavuze kandi ko abo bategetsi baganiriye bemeranya ko isi ikeneye umutekano n'amahoro, hatibagiwe no kuvuga ku bitero mu buhinga bwa none biva mu Burusiya biterwa aha muri Amerika. Abategetsi ba Amerika bakeka ko Ukraine ishobora kuzoterwa mu ntango za 2022. Washington, ijwi rya Amerika. Ibiganiro byo kunagura amasezerano ya nucleaire amakungu yumvikanye na Iran mu 2015 birasubira gutangura ejo ku munsi wa kane. Urongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yabashikirije ejo ku munsi wa kabiri mu rugendo arimwo i Moscow mu Burusiya. Ali Bagheri yavuze ko ari ngombwa kuganira n'abategetsi b'Uburusiya kugira ibiganiro bibandanye mu buryo bwubaka. Ibiganiro byari byasubiye gutangura ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa11 inyuma y'amezi 5 byarahagaze, ariko abadiplomate baremeranije ku munsi wa gatanu kuja mu buruhuko kugira intumwa zisubire kubonana n'ibihugu byabatumye. Mu Bufaransa ukekwa kuba ari we yishe umumenyeshamakuru yamuka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi yarafatiwe ku kibuga c'indege Charles de Gaulle hanze y'umugwa mukuru Paris ejo ku munsi wa kabiri. Aya makuru yatanzwe n'ubutungane, igipolisi hamwe n'abakorera kuri ico kibuga c'indege. Khashoggi yaba muri Amerika
yishwe aciwe ibihimba by'umubiri muri konsila ya Arabia Saudite i Istanbul. Uwafashwe azwi ku izina rya Khaled Aed al-Utaibi, yahoze mu bacungera umutekano ku kirimba cy'umwami wa Arabia Saudite nk'uko amakuru ava mu gipolisi cy'Ubufaransa abivuga. Abategetsi b'Ubufaransa bavuga ko hakiri kare kwemeza nimba agiye guca arungikwa vuba muri Turukiya. Mu gisata c'impunzi, umukuru w'igisata ca ONU kijejwe impunzi Filippo Grandi aragabisha ko hashobora kuboneka impunzi nyinshi zihungira hagati mu gihugu no hanze ya Afghanistan mu gihe ico gihugu kitofashwa mu by'ubutunzi. Grandi avuga ko ivyo bishobora kutaba mu gihe amakungu yokora yihuta mu gufasha kugira ubutunzi bwa Afghanistan busubire kunagurwa kandi n'imfashanyo z'amafaranga zisubire kwinjira mu gihugu. Avuga ko ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi cyane kuva aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi, amakungu agaca abukurako amaboko. Agiye kandi kugendera Irani mu minsi iri imbere kuganira n'abategetsi baho kuri ico kibazo c'impunzi, yimukiye Irani yamye ariho impunzi z'Abanyafghanistan zihungira intambara hamwe n'ibibazo by'ubutunzi. urakoze Aloyes Girimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu @com, na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni radio yacu. Abategetsi b'u Burundi baravuga ko abantu 38 baguye mu nkongi y'umuriro. Inkongi yadutse muri gereza ya Gitega kuri uyu wa kabiri. Agaton Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bashinzwe kuzimya inkongi batinze gutabara, agasaba ko habaho amatohoza yigenga. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Icagera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyesha amakuru igitigiri c'abahasize ubuzima. Kuri abo bantu 1500 bari bapfunzwe, 38 bose bitavye Imana. 12 bitavye Imana kubera kubura impemu, biboneka ariko bagundana bakaba nyene basohoka. Hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose. Amakandi 69 bakomeretse cyane. Muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru vy'Igitega baciye baza kuvurirwaho. Naho biruko amakuru ava mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare yagiye gutabara abanyororo, avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi kwico gitigiri gishobora kurenga cyane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero. Ico bikoze Bazombanza yavuze nico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro. Leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingurana iteka abitavye Imana. Nta n'ikintu cyavuye ko mu matohoza ikakurikiranwa. Biragaragara yuko byavuye kwitwatu tume twita installation anarchique bagenda bakwega amajana kasingiwe wenda jana hirya no hino ko yashaje telefone cyangwa dutara hirya no hino, ama n'inzu mane zari zizavuba cyane. Amayocho bitakeza kiyaduka harasha cyane rwose hatakombera. Nubwo byashitse mu ijoro twakenguritse kuko uraza abantu 1500 babugane ngaho bintu kazi kijoro gitumbuka tega zikarizo mwumvise umwanya wo gukengurukira Mukama kuko byashobora kuba bigusumba. Aha bamwe mu banyororo bemereye Ijwi ry'Amerika ko gutabara kwatevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodokari kizimya umuriro bita kizimya moto kirahashika. Kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike, hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga
kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona. Umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamwo amadosiye hamwe n'ibitabo vyanditsemo abafunzwe mu ibohero rya Gitega cahiye. Maître Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe ryigenga Tourneau la Page akaba no mu runani rw'abashinjwamanza Kavib yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano. Uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko hakwiye kuba amatohoza yihuta yigenga. Mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane n'ubwo iyo sentare atariyo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntaworeka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba ku bindi. Kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungerewe canke yubatswe. Iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga 20. Ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga 1530 gushika uyu munsi. Abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'1926 ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga 400. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika. Tukivuga ku Burundi, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi CNL riravuga ko abarwanashyaka baribyo bagera kuri 200 bafunzwe kuva amatora yaba mu mwaka 2020. Agathon Rwasa uriyobora arasaba ko urubuga rwa politiki rufungurwa. Nairobi, Eloge Wirikaneza. Mu kiganiro cyihariye n'Ijwi rya Amerika, Agathon Rwasa yemeza ko urubuga rwa politiki mu Burundi rwugaye. Amenyesha ko abatware nka bose kuva mu mazone ugaca mu makomine, intara n'ubushikanganje butandukanye hatibagiwe ibindi bisata vya leta baturuka mu mugambwe umwe gusa ari wose CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abazwa no kubona ingingo zose zifatwa atawundi agishwe inama atari CNDD-FDD gusa. Rwasa yemeza ko hatari hake mu gihugu umugambwe wiwe uburabuzwa n'abajeje intwaro babuza gukora ibikorwa wemerewe n'amategeko. Ikimutangaza kurusha n'ukuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansiguro zitangwa yo senere ibujijwe ibikorwa. Umukuru w'umugambwe senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu 2020 abanywanyi biwe barenga 200 bahagaritswe yatamvo, abarenga 200 baburirwa irengero hatavuzwe aborezwe igufa. Agathon Rwasa: kuva amatora ya 2020 arangiye agakomye kose birukanka gufata abasenere, birukanka gufata abahoze mu gisirikare ca leta. Hari abarenga 200 bamaze gufatwa kuva muri ico gihe atamitahe, hari abarenga 200 bamaze kuhasiga ubuzima n'ababuzwe irengero. Mugabe ikibabaje nuko umenga hari abantu barengeye amategeko, ugasanga abantu barafashwe baragiye bajaye muri documentation barahondaguye abantu no kubugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro. Urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka 60 watonze ibigwanisho ntavyo bamufatanye bakora n'abarobera ntushobora kuvuga ngo bari hehe ni bande. Ni ingendo yo kugira ngo umugambwe CNDD-FDD ubeho wonyene. Rwasasigura ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kuko kubwiwe hari raporo zitari nkataronka. Mugabo avuga ko imirwi yamutoteza yayizi kuva kera. Ababikora ni babandi nyene nabajejwe iperereza hirya no hino n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'igipolisi. Mugabo ugasanga kenshi abantu baja kwagirizwa ibintu mu mugambwe CNL twe tutarimo. Umugambwe CNL twebwe nta vy'intambara turimo. Mugabo abantu bose ukumva babagiriza ngo ibiroberi ngo imigwingo y'abagwanyi ngo ibiki n'ibiki. Hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe. Mugabo abantu ngo bariko batoza amafaranga ngo y'abagwanyi. Mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano bujejwe imigambwe bavuga ko aya makuru batarayumva.
kuva. Ijwi rya Amerika ryanashatse kumenya ikindi imigambwe bivuga ko ryegera ihuriro ry'imigambwe mu Burundi. Felicien w'u Burundi yirongoye yatubwiye ko ibishikirizwa n'umukuru w'umugambwe senera guhuguza. Mera nk'utangaye gatoya. Ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa. Ubu turi ku kivi. Abo bantu abatotezwa bafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe. Nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta. Iyo leta tukayibya urumva rero twebwe ngahagira tutangaza gose. Yateye akagere urunani. Nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka mu ihuriro ry'imigambwe. Ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana komba. Ariko amashira hamwe nka IDHB akora amatohoza ku Burundi rasi cyahuriza ko na Rwasa. Kahana Tesaki yana mushakashatsi mukuru muri IDHB. Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions. Yibasirwa kurusha n'abantu bikeka gukorana n'imirwi y'abagwanyi. Nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanyi b'imigambwe nka senere akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa ku bagwanyi. Emprisonner et torturer leurs opposants présumés. Mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta i New York, Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshuje byinshi mu vy'inzego ziwe zagirizwa, yemeza ko n'imigambwe yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa. Rwasa bavuga ko avyumva nk'umugani. Hari naho rero bice binyurana nimba bavuga yuko ivyo bakora baba bavyumvikanye n'imigambwe. Byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanke uriya ko uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho. Mbega abantu bo bagishwe inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kugwana. Erega kugwana si umunezero, kugwana ni kwiyahura. Barakwiye kwikibuka. Nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ivyo vyotuma abantu baja mu ntambara. Ikebuke impera n'imperuka. Iki gihugu ni cy'abarundi bose ntibizokwama mwene uko. Abarundi hazogira igihe bagatoya. Mugambwe senera usamamuka mwe na CNDD-FDD ko bavyawe n'umuhari w'urwanira mu ishamba ari wo Parupehutu FNL. Uburongoye yahoze ari umukuru w'abarwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora yo mwaka uheze nk'uko byatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora. Yaronse amajwi 28 n'uduce 18 kwijana mu gihe wo bahiganwa ubu ari Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse 68 n'ibice 70 kwijana. Naho sentare yubahize bwizwa nshingiro atakuri yamuhaye agatonda Rwasa n'ubu aracemeza ko mu 2020 yibwa ingoma. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda bamwe mu baturage mu mirenge ya Gashora na Rweru mu karere ka Bugesera barasaba gufungurirwa amavuriro y'ibanze yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batarinze gukora ingendo ndende. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko kuba amavuriro bakoreshaga yarafunze imiryango byarushijeho kubagiraho ingaruka zikomeye. Eric bagira ubusa. Ubwo radiyo Ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera, yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de santé yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo. Igihabanye n'ibyo ayo mavuriro bo yafunze imiryango. Uyu mubyeyi Ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba, ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona. Uyu muryango wabuze ayucira nayumira. Ubu nyine njyaho ndarembye cyane, ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba. Twarahinze turihinga, bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho. Mfite ikibazo rwose cyo kuvuga umeze nabi. Ubwo ndimo kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha ukuntu nguzaguza nkashakisha nkareba ukuntu natanga mituweli. Uyu mubyeyi uvugana agahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihe ivuriro ryabafashaga rifunze. Iyo umubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi. Ninjoro nyine wenda ufashwe n'inda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye. Kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane Nzangwa, ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye. Bidafite 3,000 ntabwo wajya kubyutsa umuntu
risasi barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu bafitemo. Abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye, ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira. Uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba, hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze. Biratubangamiye, none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba nijoro twivuriza hari ku Rweru, byibuze nijoro ni 3,000 kuri moto. Nk'ubu ngubu malariya cyakora cyoho umujyanama w'ubuzima aravura agufatira tederi yabona ari positive akagura kwariteme. Muri ibi hahubatse amavuriro y'ibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo. Abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga, nko gutanga ibyo binini muri kampanye by'inzoka. Twagiye kubitanga hariya gukorera hanze kubera yuko agize gute hafunze. Tubabaje se meze bitatubaza mu mudugudu umufunguzo baziramutse ku murenge, ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukorera nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu, tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana munsi y'igiti. Ibi biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahana. Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye Bwana Richard Mutabazi, meya w'akarere ka Bugesera, ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone ngendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi, ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rweru bo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage Inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspard Gasirabo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru. Akoreraga uwigenga, umuganga wigenga agahiye serivisi abaturage kugira ngo boye kwirwa bajya kuri centre de santé. Mu minsi ishize rero yarasezeye ngo hari gushaka undi wamusimbura. Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari? Tukizeranyeho nabo twahise tukimenya ngo n'imyanzuro y'ukuri yigezeho ubu ariko tutakizi yatigeze twarabimenye, hanyuma ari gushaka undi wahita amusimbura munota ku munota rero cyakemuka. Nicyo cyihutirwa ku baturage no kuba bayobora mu gifaransa baravuga muri priorité de priorité. Ku rundi ruhande rubanda bo bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye. Turivza ko badukingurira no ukuri, hangi urugero ndwaye n'umugongo n'iki wajya bakaguca 2,000 ariko ukabifatira hano hafi, ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye, amazi no kugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa n'ukuri. Icyifuzo rero dufite nuko badukingurira tukajya twivuriza hafi. Ikindi nanone bakareba uburyo mitiwere bajya badutumira tugaragara. Ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukwere ubuvugizi mudushakira bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine nuko twarakiye. Gahunda ya leta y'u Rwanda no kwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo, na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'2018-2019. Ijisho ry'umunyamakuru byabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika, nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kuva kuri uyu wa kane tariki ya 9 kugeza ku ya 10, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azakira inama mpuzamahanga kuri demokarasi. Iyo nama izakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, izahuriza hamwe abategetsi b'ibihugu byo hirya no hino ku isi n'ab'imiryango ya societe civile kimwe n'abikorera. Ni mu rwego rwo kuganira kuri gahunda igamije amavugurura muri demokarasi no kwigira hamwe uburyo bwo guhangana n'inzitizi zizugarije ibihugu bigendera kuri demokarasi muri iki gihe binyuze mu bufatanye. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pasi Vidakuswara, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu biro by'umukuru w'igihugu White House, muragezwaho na Temistocle Mutijima. Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa Bwana Biden ubwo yiyamamazaga, aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabiriye inama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego.
Madame Jen Psaki niwe ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganire ku nzitizi ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendewe ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi, kurwanya igitugu, kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo bigaragara neza uburyo iby'abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa. Mu gihe itazaba ari imyanzuro teka, leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro. Madame Stacy Godard, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts, ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa. Madame Stacy Godard yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora. Icyakora ku bwa mugenzi we Stephen Feldstein, umushakashatsi mu kigo Carnegie Endowment for International Peace, wasanga iyi nama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje, ibyo avuga ko ari ingenzi cyane. Ibyo akabihurizaho na bwana Christopher Walker, umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo National Endowment for Democracy. Ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane ubu butegetsi bwateye. Abategetsi bo mu bihugu bisaga 100 nibo batumiwe muri iyi nama, birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi, ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza, ndetse harimo na leta kirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House ki Washington bugaragaza ko ibihugu 77 muri ibyo bigaragaramo ubwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi. 31 byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice, hakaza n'ibindi 3 bitayubahiriza namba. Ibyo 3 bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe. Nubwo inama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa, ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyabona nk'uruhare ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu. Madame Stacy Godard ati guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca umurongo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo ndetse n'Uburusiya n'Ubushinwa, no kugerageza gukangurira ibyo bihugu guhitamo uruhande. Gusa bidatunguranye, ibyo ntabwo bigaragara neza ku bihugu nka Korea y'Epfo, ibihugu nk'Ubudage bishingira cyane ku bucuruzi bikorana n'Ubushinwa mu iterambere ry'ubukungu bwabyo.